Aicha mbere tuanza gutangurira kuri kubugurira kwanza mu kanwa gato. Yasanzwe uri umukomedi ariko afite n'indi mpano yico bita kujana instrument mu kanwa. Bita Beatbox. Beatbox. Ushobora kuvanga esuma harimwo ico bita kick, nama gross case hamwe nama izo zitatu ndazifise ndafise n'iyindi imwe nibaza ko ari d'ailleurs yantwaye umwanya munini no yita trompette ikatugiye tugiye iyo ni trompette ngira niba nka trompette sauf qu'on dit ikatugira iyo cha tuja muri ayo makiki n'amasinaye nayo twumve kugira donc biri séparé biri séparé kimwe tuco tugiye tungoma tugize n'icyayi dufate tugize ari ndira gatoya aha rero ibi byaduteranije reka mfate neza akaje twari Mubasubira mu gato bakomagitse imeze fresh urumva ko ari talent bimeze uko ndi kuntu aha iyo yindi ya kabiri hariyo gross case ivanganye na bass ikigira ifatanije n'izindi zitanga amorceau turashobora kuca tugira ko ende truwa ifatanije twagiye rero tumare nk'amasegonda nka 10 okay Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Kumwe na Kiwi Comédien from GTG. From GTG. Mutumba. Garamendi na kuva musambu mutumba ari mutumba sana fisa Nyabututsi. Bahita kuri plage. Kuri plage. Abora yakinzu z'ubwatsi atanatera imbere cyane. Bacari inzu z'ubwatsi yajya hanze. Barabaza Satubini we yagiye kuhakorera yibaza Musenyi. Basange wana. Ni naho yabonye uko ni yashitse. Yari ameze nabi imvura yaguye. Nabonye igitega ari nini cyane. So bimeze neza cyane. Aicha mbere tuanza gutangurira kuri kubugurira kwanza mu kanwa gato. Yasanzwe uri umukomedi ariko afite n'indi mpano yico bita kujana instrument mu kanwa. Bita Beatbox. Yeah. Nabi mari. Nagenda. Ufite instrument zingahe? Zimwe yonyene ya Beatbox nkoresha muri gutwenza. Ushobora kuvanga instrument harimwo ico bita kick, nama gross case hamwe nama izo zitatu ndazifise ndafise n'iyindi imwe nibaza ko ari d'ailleurs yantwaye umwanya munini no yita trompette ikatugiye tugiye iyo ni trompette ngira niba nka trompette sauf qu'on dit ikatugira iyo cha tuja muri ayo makiki n'amasinaye nayo twumve donc biri séparé biri séparé kimwe ico tugiye tungoma tugize n'icyayi dufate tugize ari ndira gatoya aha rero ibi byaduteranije reka mfate neza akaje twari Mubasubira mu gato bakomagitse imeze fresh urumva ko ari talent bimeze uko ndi kuntu aha iyo yindi ya kabiri
hariyo gross case bivanganye na bass zigira bifatanije n'izindi zibitanga amaso turashobora kuca tugira ko ende truwa bifatanije twagiye rero tumare nk'amasegonda ngira nka 10. Okay. biba ari fresh cyane. Ni ryari watanguye nzi ko biri mu mahanga cyane mu Burundi nibaza ko uri nka 2 cyangwa 3 ni ryari byagufasha umwanya ungana gute kugira ngo ushobore gushika no munsi? Fait normalement à la base nkuko mwabivuze ndi mu comédien igitega. Beatbox c'est pas ikintu kuri jewe kinini gose, ikintu kinini gose no gutwenza. Mugabo rero kubera ko narabona bon entre temps nakuze nshaka kuba nka kigingi, muga navuga ati nkaza kuza nk'abandi bantu bagasore mutima nk'abandi, donc la différence izo bihari cyane. Ha initiative rero yo kwiga beatbox kugira ngo ndonke yo touche yo personnalité zamfasha muri 6 mois. Ubu naho urumva ko keneye kwiga canke urumva ko ntacyo ndamenya mu bisanzwe. Beatbox ndi dufate hari imba haramaniye nk'amapa 100 ubundi nko kuri pa igira nka wiki. Twinjiye muri comedy gato kandi abona ko byaguhereje akanoti ko bagutoreye inshuro nyinshi. Kandi ndabikunda bijya bintu byo kubanza n'amahera kuri sene. Cyo muri amunitike yo kudugira. Kandi baranse menshi. Ariho no watanze no madolari. Yego watanze madolari. Nuko taravunshi imana bihezegereje. So uno munsi ko comedy ubona gute muri rusanga? Abantu baba bazi ko comedy donc hayo kuja nyine kugira mugambo yo biganye umuntu sample sa abantu barabibona ko biganye umuntu, ariko izanye touche yawe yari nziza cyane kugira ngo nguhereze iyindi page imeze neza. Ubona gute uno munsi kuri rusanga kuri wewe cyane? Jenny baza premièrement abantu ni rugamba turimo nibaza fait comédie Burundi ntiratera imbere hama aussi hari imigwi ibiri y'abakomedian. Urabona uri kuraraba kigingi na twebwe tuko turaza n'abantu babiri batandukanye. Uvuga bakigingi bari mu bintu biri classique tandis que twe turi muri stand up comedy. Donc on va ni tuvuze stand up comedy sinzi mbona ngana no difference mu gato turatandukanye cyane. Twe turandika sketch uza gukina hari imbere wayanditse wayiteguye. Muga kigingi ari beaucoup plus dans l'improvisation. Kanahereza n'abantu bakacisha mwinjisha. Exactement. Twebwe ndakubwiye yuko blague ndayandika nkagenda umuntu akayinkosorera ntibabitahura. Avuga ati kombe murategura. Uno muntu muri video wadutwenza cyane. Ako amubona kuri podium ugasanga nibijanye n'ivyo ari karagira. Kubera iki? Uvuze muri video ugasanga muri video aratwenza kabisa, arakora ibintu mukaryohera. Ariko amubona kuri stage ukavuga ati no ndagusavye mbabare no muhara imbere yacu. Ugasanga yayibiye stage yaje inkuru zayo yataye mugasanga ikibazo. Habwo biratangaje kubona abo twenza muri video twenza no muri kuri stage kubera ni ibintu biri bitandukanye. Je nka jewe sindi très fort mu video. Mugabo hageze kuri scene normalement no mu buzima busanzwe jewe wana nk'umunyene naje hari igihe nireba mu kintu nkavuga kinini agenda twenda jewe muga ncurira scene nkuko nsanga nacitse undi muntu. Donc muri video uraronka umwanya wo gutegura, hari n'igihe wihenda ugasubiramo mugabo kuri stage nusubiramo niyo tala mu sanzwe ego. Kandi zarashitse abari bari kwa Khawungira barabibonye byanse kandi no cyumba kugira ngo tugire Kristo umumbabarire ni byatsi n'abatwenge wapi uta c'est fini les histoires. Ndazi umuja mumwe yabihevye yaramaramaye kuri scene vraiment baranka gutwenga hajya duje gukina mu mera araza mubwira ati ukunda udatwenza biratwengeje. Umukipe arababara sana tarabiheba uyikinira ama video bisanzwe. Mani njya mwuga urago. So Kiwi ni yahe vision office uvuga ati no munsi ukorera igitega abantu benshi ntibarakumenya ubujumbura haje nyino hapasa rimwe wonge kandi ucuduga kandi ni yahe vision office muri rusange? Premièrement ibijumbura baranzi kubera niho naho rankorera. Natanguriye comedy ino ibijumbura cyangwa aka video kamwe kitwa Ndiyondi karasibikiye cyane ngo niko katumye ntangura na comedy. Navuze ko nashyize mu nyakayi hama muga kamatara ego bari bazi ko nagiye muri Etats-Unis mugabo cyangwa ko ari mu nyakayi gira bazogashiramo mbona mugashiramo ya hama namva nakorera ino ibujumbura mugabo muri jewe
ndakunda kwandika ama sketch ndayandika muri jewe nabaye convaincu yuko kugira ahantu nkorera hiwanje nzoba ndi umwami ni mu ntara ya Gitega naciye mvi Bujumbura cyangwa ndagenda Gitega uvuga ubu tuvugana je sinkeneye kugoma Bujumbura nkeneye kuguma Gitega niho nkeneye kubaka empire yiwanje ya comedy urabona ko uburyo ushaka niki Gitega uzobironka kuruta muri kabisa oui et d'ailleurs nibazi ko kuva ngi Gitega ntikoncentra kwandika récemment natanguje comedy club yitwa Adrenaline bagenda bayirabe ndamaze kugira tournée zibiri ndibaza ko atari abakomedi benshi mu Burundi bamaze kugira izo tournée byose nabigize kwera Gitega ndakeneye kugira ama formation ifasha abandi bariko baraduga muri comedy Gitega mu ntara hagati bizofasha cyane hama ibujumbura ndakina cyane gose nibaze ko deja muri kuno kwezi amezi ndabaza gukina ahantu hashika 7 kandi hakomeye cyane haba mu ma événement mu mariage mu levée de deuil voilà levée de deuil nabo zukacuza guki ego kubadida ukubita comedy beze gutera jewe style yiwanje ya comedy na n'ubuzima busanzwe uya nabutoka ndadisabire basi kandi fata mu kibanza cyo muntu yabuze nashabu ufetse umuntu yabuze muri levée de deuil c'est juste ko abakeneye umuntu umushusha nyene tu vois inuze indirectement uri kurakina kuri waya guhamagaye ababizi kugira ngo nyene bave muri iyo mood ndiye naragize kugenda rimwe simvuga umuryango kubera ko ndiko ndabatusha mbwa naragiye hari Gitega nyene c'était bien nararonse na marché aho hantu hari umuntu yambwiye ati imana kutwenza sana charama marché kwe de bwati kumbe levée de deuil iratanga ndashaka kumenya kajambo vuga ko umuntu yavuze kuko je umuntu no tabari sura biri dangereux kuja ku hari gihe usanga wadekonye même chose hari gusanga wadekonye ugasanga abantu bakomerekeye abantu mu Burundi ibintu n'ama blague y'imfu aragoye gutera je ndamaze gutera blague ku bintu by'imfu n'ibintu abantu barabatushe cyane baratushe kandi bafite ibibazo byinshi bafite bari muri mode avion ugashuza ku ushiramo very fresh so nikaye kantu kajambo bwira abakunzi ba muri rusange cyane from Gitega cyane Gitega ni benshi je mfise abantu benshi Gitega ni Bujumbura ndi muri comedy club yo ngaho Bujumbura nyene yitwa Buja Comedy Club akajambo nababwira nuko iyo umuntu mubonye ariko arakora bize ku masopotinga pas seulement amahera mugabo n'ama encouragement ama idée ama projet ingena ashobora kubikora kubera ntushobora kwibona wewe à l'intérieur hari abantu bari kubarakura bakubona et je dis merci aussi ku bantu babikora Nanda nagushima ko wambaye agapira kera kubera iyo birafasha ihendo kambara impuzu yirabura cyane kwa mwambonamwo menyo n'agapira kera Imana ishimwe aya matara nayazaye ndacumita nibaze ko ari ibyo yani asante sana